Bendecido sea el nombre hashemagizwe eterno izina del rihoraho Señor. ry'umwami. El nombre del eterno Mu izina William. rihoraho Estamos rya aquí William reunidos, dukoraniye hano esperando que este día turi sea un twiteze día de yuko grandes uyu munsi bendiciones, de uza kuba grandes umunsi w'imigisha ikomeye victorias. cyane, umunsi w'intsinzi. Tenemos un mensaje Dufise ubutumwa extraordinario. budasanzwe uyu Es el munsi misterio del bwitwa ngo ángel de ibanga Jesús. rya marayika wa Yesu. El misterio del Ibanga ángel de rya Jesús, marayika dedicado en wa Torreón, Yesu Coahuila. bwavugiwe muri Toreo Kowila. Bueno, pero Ni byiza, esperamos que el Espíritu Santo turiteze yuko mpwemu yera nos hable a nuestro corazón hoy. adukingurira imitima yacu uyu munsi biciye mu ijambo ryiwe. Esperamos que este sea un Turiteze día yuko uyu de uza kuba victoria umunsi para cada w'intsinzi uno de nosotros. kuri umwe wese muri twebwe. Yo quiero Ndashaka enviar un saludo a kurungikira todos nuestros intasho hermanos de toda la América bene data bose bo Latina. muri Amerika Latine Están trabajando y bariko cooperando barakora en el bashigikira programa de Dios y en la obra mu de mugambi Dios. w'Imana n'igikorwa Y en lo que c'Imana Ángel nos hamwe dejó no mu vyo marayika para hacer, yadusigiye todo gukora sea concluido. kugira ngo byose kugeza byose Quiero bisozerewe. también agradecer Ndashaka a kandi nuestro hermano gushimira Pérez, mwidata Hosebe Nkamini Perez esta aduha oportunidad de saludar a rino nuestros higwe hermanos. ryo Y kuramutsa de bene parte de los data, hermanos de aquí, kandi ku ruhara rwa bene de data ba Monterrey, hano muri Monterey enviamos un saludo turarungitse con todo intasho nuestro corazón, hamwe n'imitima yacu pidiéndole yose a Dios que dusaba lo Imana ngo bendiga imuhezagire cada día más buri y munsi más, muhezagire que cyane, Dios lo use Imana grande imukoreshe cyane y poderosamente. kandi mu buryo bw'ububasha, mu buryo budasanzwe, mu izina rihoraho De William, rya así William sea. bibe Amén y bityo. amén. Amen kandi amen. Pueden sentarse, mis hermanos. Murashobora kwicara bene data. Bueno, gracias a Ni Dios. Qué byiza, Imana maravilloso ishimwe. es poder Mbega ser ukuntu bihimbaye uno de esos ushobora kuba escogidos umwe mu batoranijwe n'Imana kugira ngo tumenye iri banga ryo mu gihe cya nyuma. la obra de Dios. Igikorwa c'Imana, Quiero quitarle estos minutos a- ndashaka gutwara akanya a mí lo que me gatoyi. toca es leer Jewe los icyo nkora no gusoma amapurusantaje, Permiso del ariko reverendo ndabyemerewe José na Benítez, Revera que Jose nos va a Benjamin traer Perez ari waza kutuzanira esos extractos que ijya mirongo Dios siempre le Imana da buri a gihe él yama para imuha complementar kugira el ngo mensaje. yuzuze ubutumwa Como el profeta le dijo, nk'uko umuvugishwa y yamubwiye, él kandi we pues, ha venido ahora junto con yagiye esos rero extractos, muri iyo leyéndonos mirongo agenda arayidusomera todas esas cosas que ibyo va bintu byose encontrando en los libros del agenda profeta, asanga lo mu cual gitabo yo c'umuvugishwa, aribyo jewe una mfata grandísima bendición. nk'umugisha ukomeye cyane. En veces él dice, parece que me estoy haciendo muy muri largo. ino Yo pienso minsi que para el birabona creyente, kumengo ni miremire cyane. Je ndibaza yuko kubizera twebwe tuje ngaha mu gikorane tuza tutihuta, tuba tuje kugira ngo dushemagize umwami twumve ijambo ryiwe, sibyo? tenemos Ntabwo otro propósito. tuba Por lo dufise irindi tanto, hangiro. Kubw'ivyo rero el tiempo que el Espíritu Santo igihe le mpwemu dé yera para muha hablarnos, kugira ngo y atuganirize, nosotros lo que hacemos es natwe icyo con dukora reverencia, ni oír la mu palabra kwihangana del tukumviriza ijambo y ry'umwami aprender duciye las bugufi, lecciones que ndetse el Espíritu tukiga Santo nos icigwa está mpwemu yera bariko araduha. en esta mañana. Muri kano gatondo Antes de leer imbere yo estos gusoma porcentajes, que es ano la razón por la mapurusantaje, cual estoy acá, ari nayo mpamvu jewe ndi hano, quiero, nashaka además del saludo, hanyuma enviando a todos inyuma mis yo amados gutanga hermanos, intasho toda la izo ndiko América ndarungikira Latina, bene data bose bo muri estén, Amerika Latine, todos los que aman al ahari Señor, abakunda umwami en su bose segunda venida, mu kuza kwiwe kwa kabiri, y todas las personas que ndetse n'abantu aman bose el programa de bakunda umugambi w'Imana. pues después de eso quiero Hanyuma y'ivyo pedirle rero nashaka gusaba unos minuticos iminota a mi mikeyi hermano mwendata Hose Benjamin Perez para leerle kugira ngo unas dos, tres ndabasomere imirongo nk'ibiri canke itatu gusa versículos de la Biblia para no muri hacerlo muy Bibiliya, extenso. Con kugira estos tres ngo versículos pudiéramos mw'iyo preparar mirongo ibiri canke itatu un estudio completo. turaza gushobora gutegura inyigisho zikwiye zuzuye twerekana ibintu bikomeye cyane vy'Imana En ngaho toda la Biblia, muri pero Bibiliya nada yose. más que voy a Ariko leerle estos tres ngiye versículos. gusoma iyo mirongo ibiri canke itatu En el gusa libro de Efesios, mu gitabo capítulo c'Abanyefeso 4, igice ca el kane verso 11. umurongo wa 11. Y él mismo Kandi constituyó yahaye a bamwe unos kuba apóstoles, intumwa, a otros abandi profetas, kuba bavugishwa nawe,
y a otros abandi evangelistas, kuvuga ubutumwa a bwiza, otros abandi pastores kuba bungere y maestros, n'abigisha, a fin de kugira ngo perfeccionar a abera los santos babone para la obra gutungana, del ministerio, baheze bakora igikorwa cyo kugabura iby'Imana, bubaka umubiri wa hasta que Kristo, todos lleguemos. kugeza aho Miren twese, ustedes, mwitegereze, estos ministerios buno son bukozi levantados por el Espíritu Santo. bwahagurukijwe na mpwemu yera. El Espíritu Santo es el que Mpwemu viene yera dirigiendo niwe su yaje iglesia, arongora ishengero desde el ryiwe principio. uhereye mu ntango, Y es el que ha estado en cada kandi ni nawe mensajero, yamye ari que ha muri venido en cada buri ntumwa, etapa de la yaje iglesia. muri buri ntambuko Y es y'ishengero, el que estuvo kandi ni nawe presente con yamye nosotros ari allí kumwe natwe hariya en William muri Soto William Santiago. Soto Santiago, Estuvo y está. niwe yamye ari kumwe natwe kandi n'ubu ari kumwe natwe, Es el que estará kandi ni con nawe nosotros azobandanya hasta el abana final. natwe kugeza ku iherezo. Pónganle atención Mutege ugutwi neza, al verso mwumvirize ino mirongo que les itatu estoy leyendo. iyo ndiko El ndabasomera. verso 11. Murongo wa cumi na rimwe. El mismo Señor fue el que Umwami ubwiwe constituyó niwe yahaye a unos bamwe apóstoles, kuba intumwa, a otros profetas, abandi kuba bavugishwa a nawe, otros evangelistas, abandi a kuvuga otros ubutumwa pastores, bwiza, abandi kuba y a otros bungere, maestros. abandi nabo Eso tiene un abigisha. propósito, Kandi ibyo y es birafise a fin de impamvu, perfeccionar ni ukugira a los ngo abera santos babone gutungana, para la obra del baheze bakore ministerio, igikorwa cyo para la kugabura edificación iby'Imana, bubake del cuerpo de Cristo, umubiri wa Kristo, hasta que todos kugeza aho lleguemos, twese tuzoshikira, hasta que todos kugeza aho lleguemos a la twese unidad de la tuzoshikira fe, ku kugiranira ubumwe y buva del ku kwizera conocimiento no del kumenya Hijo de umwana Dios, w'Imana, a un varón kandi perfecto, kugeza aho tuzoshikira a la kuba abantu medida de la bakuze no ku estatura rugero de la rw'ubwinshi plenitud de bwo kunengesera hasta kwa que Kristo, lleguemos allí. kugeza dushitse ngaho. Entonces, esto Nuko es una rero obra, iki ni igikorwa, estos ministerios buno los da bukozi es el Espíritu ubu Santo. butanga ni mpwemu yera. Entonces vean ustedes, Nuko rero mutege ugutwi, murumva yuko en estos días he recibido mwino una minsi persona que narakiriye abantu piensa del hermano biyumvira ati Miguel mwenda está atamigere deteniendo la ariko obra arahagarika del igikorwa Señor. c'umwami. Yo estoy Ntabwo deteniendo la ntabwo ndiko obra. ndahagarika Algunas igikorwa. personas Bamwe piensan bamwe que el biyumvira hermano ibyo ati Miguel mwenda atamigere ariko deteniendo la arahagarika obra del igikorwa Señor. c'umwami, Yo más bien mu gihe ahubwo jewe quiero que la obra nshaka del yuko igikorwa Señor c'umwami siga adelante. kibandanya kija imbere. Aquí la Biblia nos Ngaha está Bibiliya mostrando iriko iratwereka que son ministerios ko hari dados ubukozi, por el Espíritu, ubukozi butangwa na deben mpwemu, estar en la iglesia kandi de butegerezwa Dios, kuba buri mu ishengero hasta que ry'Imana, lleguemos a la kugeza aho estatura tuzoshikira del ku varón gihagararo perfecto. c'umuntu atunganye. Eso será cuando Kandi lleguemos aho todos n'igihe twese tuzoba a esa twashitse estatura de Cristo. kuri ico gihagararo tumeze nka Kristo. Murabyumva? Kugeza tugeze ngaho. Nuko rero tutarashika ngaho hazokwama hari ubwo bukozi bw'intumwa, profetas, abavugishwa, evangelistas, abavugabutumwa, pastores abungere y maestros. n'abigisha. Eso los puso el Espíritu Ibyo ni Santo. mpwemu yera, ubwo bukozi ni mpwemu yera yabushizeho. Ntabwo ari mwenda atamigere ariko arahagarika ikintu na kimwe. Nosotros Twebwe ico turiko turakora, ico twariko turakora ejo mu kumviriza zirya audio zibiri twarungikiwe na Mwendata Hosebe nka Mini Peresi, y lo estuvimos oyendo con kandi mucho twarazumvirije respeto, con mucho dufise gozo, ukubaha kwinshi n'umunezero mwinshi, dusaba Imana ngo itwungure ubwenge. Ico nakoze ni ugukosora ikibanza kimwe kimwe ciwanje, ikibanza runaka ciwanje kitari ico, kuko ntivyari ivyiyumviro vyanje kwari uko umwami yoba yadusigiye kino gihe hamwe n'amarayika yadusigiye kino gihe kugira ngo twegeranye kugeza ku watoranijwe wa nyuma, nuko hazoshobore kuba umuzuko w'abapfuye hamwe no guhindurwa kwacu. Ariko we yadusigiye kino gihe, ubu turazi ku bw'amajambo y'Imana no ku bwo guhishurirwa kw'Imana, turazi ko yadusigiye kino gihe nk'hariya mu cyumba cyo hejuru, ni ukugira ngo twitegure. Ntabwo ari uko Mwendata Migere ariko arahagarika, oya. Ishengero ritereza kubandanya, intumwa, abavugishwa, abungere, abavugabutumwa hamwe n'abigisha. Ibyo no kugeza ryari?
kugeza que lleguemos a la dushitse estatura mu del gihagararo varón perfecto. c'umuntu akuze c'umuntu Yo ashitse no soy profeta. jewe sindi muvugishwa Tengo que serle sincero. ntegerezwa Yo kubabwiza ukuri no estoy tomando kuko la jewe posición de sindiko un ndatwara profeta, ni ikibanza estoy diciendo que c'umuvugishwa soy profeta, kandi nunca lo sindiko he dicho, ndavuga ni ko lo ndi voy a decir umuvugishwa jamás. sinigeze ndabivuga kandi nta Porque n'ibyo no. nzigera mvuga kuko si uko bimeze Pero en la iglesia ariko mu ishengero hazoba todo eso hasta que hazoba ibyo lleguemos byose a la kugeza estatura dushitse del varón ku gihagararo c'umuntu ashitse Ven ustedes, muravyumva tendremos tuzogira entre nosotros hagati muri twebwe apóstoles, intumwa profetas, abavugishwa pastores, abungere evangelistas abavugabutumwa y maestros. n'abigisha No es que el hermano Miguel si uko está mwenda diciendo migere ariko aravuga "Padre, ko mwohagarika no". oya El hermano William no Bidata nos William dice que ntiyigeze siga, atubwira que nk'uko la ko obra de Dios twohagarika siga adelante, igikorwa que c'Imana se ko siga dando el igikorwa c'Imana ko mensaje. cobandanya imbere ko Este twobandanya mensaje tuvuga ubutumwa dutanga ubutumwa venido de buno parte butumwa de Dios a bwapfuye través ku de Mana Juan el mensajero. biciye muri marayika wayo ntumwa Es el que va a hacer nibwo la obra de buzokora Dios, igikorwa el que c'Imana la ha hecho en toda nibwo la América bwagikoze muri Latina. Amerika Esto no Latina es obra de- yose ikisi gikorwa Yo fui portador de este jewe mensaje, ni pero je no nabaye era- ubutwara no buno era yo el butumwa que iba ariko haciendo si esta obra. jewe nariko ndakora ico gikorwa Era el mensaje. bwari ubutumwa Yo lo que fui al jewe principio ico cuando él me nakoze dio los mensajes hariya fue mu ntango igihe yampa ubutumwa copiarlo, llevarlo, narabukopya entregárselo a la nkabujana gente, nkabuha y el mensaje abantu se encargaba ubutumwa nibwo de hacer el bwakora trabajo. igikorwa Y todavía kandi sigue n'ubu siendo el ndacabandanya buracabandanya ari Porque bwa butumwa lo nyene que bwikorera dijo el igikorwa Señor. kuko nivyo umwami Él yavuze dijo, yaravuze ngo enviaré mi sangre nzotuma con abamarayika gran voz de banje n'ijwi trompeta rirenga para ry'inzamba kugira ngo juntar begeranye a los escogidos. abatoranijwe Ese mensaje fue el buno que hizo butumwa eso. nibwo bwakoze El que ivyo juntó a los nibwo escogidos. bwegeranije abatoranijwe Y si hay algunos kandi escogidos, namba hariho abatoranijwe runaka bien ya sabemos que ubu el turazi mensajero yuko nos dijo intumwa que yatubwiye estaban todos yuko sellados bose dentro, bamaze kudomwa pero kw'ikimenyetso tienen imbere que haber ariko escogidos hategereza también ko que van abatoranijwe recibiendo nabo nyene vida bazokwakira eterna. bazoronka Y esos ubugingo budashira escogidos, kandi abo Ustedes, batoranijwe ¿con qué creen mbega ustedes mbega mwe que mwibaza van a yuko aparecer bazogaragara con el gute mensaje? bazogaragazwa ¿No creen n'ubutumwa ustedes que nyene es una kandi bendición ntimwiyumvira yuko poder mwebwe llevar el ari mensaje umugisha a wo una gushobora persona gushira abantu para que esa ubutumwa persona kugira ngo abo reciba bantu esta luz? bakire uwo muco Y esa kandi abo bantu baronka ubugingo budashira biciye muri ubwo butumwa ntimwibaza yuko mwebwe ari umugisha No es una bienaventuranza. mbega si amahigwe Esa persona que abo bantu que dice el Señor que umwami yavuze bienaventurado yuko esos pies, hahiriwe hermosos esos ibirenge pies que van por ivyo todas birenge partes bija mu llevando. micungararo yose Quizás yo no bijanye puedo llegar kumbure Jesse a ashobora muchos gushika campos, a muchos mu- pueblos, pero hay hermanos mu bantu que benshi se ahantu han henshi usado ariko para hariho eso. bene data bakoreshwa kugira ngo Para ir por bakore ivyo lugares, no es que kugira el ngo hermano Miguel baje mu bibanza está diciendo runaka que si uko Karen mwene no data Miguel ariko aravuga ko no, twahagarika ivugabutumwa de qué manera oya está llevando mbega usted nubuhe mensaje, buryo bueno, mwe muriko por murajana internet, ubutumwa o a través ntibiciye de kuri los medios de interinete biciye mu buryo comunicación, bw'itumatumanako o a través canke personalmente, biciye ku muntu wigide pues ciwe siga llevando mubandanye mensajes, mujana no hay ubutumwa otro kuko mensaje nta para bundi juntar butumwa los buhari bwo escogidos. kwegeranya Eso no abatoranijwe solamente lo sé yo, el Ibyo- reverendo José Benjamín Pérez lo sabe. ibyo si jewe gusa ndabizi nabinya bene Pires nawe nyene arabizi ariko No mwebwe es que murabona Miguel está deteniendo si uko Miguel ariko arahagarika igikorwa nk'uko bamwe biyumvira oya mugenzi diciéndoles que turiko estamos en un turababwira tiempo donde yuko debemos turi mu gihe examinarnos aho dukwiye nosotros mismos. kwisuzuma Está muy tukigenzura bueno twebwe nyene ni llevar el byiza mensaje, pero kujana ubutumwa ariko ocúpate de tu witwararike salvación, agakiza dice la Biblia. kawe niko bibiri No yivuga lo dice ahí el Señor. mbega umwami ntiyabivuze hariya ati Ocupad de vuestra mwitwararike iby'agakiza kanyu reka tubanze twitwararike tubanze twihe agaciro twigenzure tugenzure ubuzima bwacu reka twigenzure ¿Cómo estamos nosotros? mbega ni gute twebwe No duhagaze es asunto no, porque ya estoy muy ocupado. si ukuvuga ngo No ngo puedo ya caminar, jewe no tengo tiempo nta para mwanya eso, mfise estoy w'ibyo kuko ndiko ndavuga ubutumwa sishobora oya fata umwanya kuko ubu ni wo mwanya iki nico gihe turi mu gihe cyo mu cumba cyo hejuru aho turiko turigenzura aho turiko turiha agaciro sin dejar ariko tutaretse gushingira intahe gutanga ubutumwa ngo tubuhe abantu twebwe dushobora kumenyesha kubwira buno butumwa kuko icyo nicyo gituma hari ivugabutumwa hari abavugabutumwa terminaron
pastores, mbega abapasiteri bararangiye oya siguen los pastores. abapasiteri barabandanya Los abapasiteri pastores siguen en su abapasiteri barabandanya mu kibanza cyabo ariko nicyo abapasiteri bategerezwa gukora ubwa mbere na mbere El mensajero nos dijo, iki intumwa iriko iratubwira ni uko twashitse muri iki gihe vamos, y esto es lo que la palabra kandi profética nico nos está ijambo diciendo, ry'ubuvugishwa ariko riratubwira ko twashitse mu gihe cyo kwigenzura reka twigenzure atari abapasiteri gusa ariko abapasiteri nabo bategerezwa conducir a su gente a su kwigisha abantu congregación, babo urushengero que hagan un rwabo examen de kugira ngo su nabo vida, nyene bagenzure todo ubuzima se bwabo ponga kugira en ngo orden, byose babishire mu porque rutonde estamos esperando kuko al ángel del turindiriye Señor marayika con sus w'umwami santos azananye de la n'abariya otra bera dimensión. bo mu bundi buringanire Se terminaron entonces. none hararangiye abavugabutumwa barahejeje oya Todo eso lo instituyó el ibyo Espíritu byose ni Santo mpwemu hasta yera que yabishizeho kugeza dushitse mu gihagararo c'umuntu ashitse terminaron los maestros. mbega abigisha barahejeje oya Ven ustedes que murabibona ko no es un hombre que si está umuntu dirigiendo si la umuntu iglesia ariko de ararongora Cristo, ishengero es el rya Espíritu kristo Santo. ni mpwemu yera Entonces él dice que nuko rero yaravuze puso en su iglesia ati shira mu rushengero rwawe apóstol, intumwa profeta, abigisha abavugishwa bungere evangelista, abavugabutumwa maestro, abigisha cada uno umwe wese aquello en que el Señor lo ha llamado muri esté ico allí. umwami yamuhamagariye Cada aba ari uno de ngaho esos que ariko formamos parte ariko del cuerpo twese místico tugize de umubiri Cristo, w'ibanga wa tenemos kristo que estar en dutegerezwa primer rero lugar mu kibanza ca mbere preparándonos kwitegura twebwe para nyene recibir las kugira ngo peticiones twakire que la palabra imigisha profética ijambo nos ry'ubuvugishwa está indicando. ririko riratuzanira Porque eso seguirá kuko así ivyo bizobandanya en la nk'uko iglesia, mu ishengero hasta que lleguemos kugeza dushitse a la estatura mu del gihagararo varón c'umuntu perfecto. ashitse Yo no sé si, sinzi ni vyiza estoy dando estas palabras ndiko que ntanga Dios rino puso en mi jambo corazón imana yashize mu para mutima ustedes wanje de ku la bwanyu mañana que me mu levanté, gatondo mvyutse que me vino esta escritura. iki canditswe Y esta canjemwo escritura aquí ndavuga está. ati kino canditswe ngiki No puede terminar todo esto ntidushobora hasta kurangiza que ibyo byose lleguemos a la tutarashika estatura mu del gihagararo varón c'umuntu perfecto. ashitse Que Dios nos ayude. ese imana yodufasha El Espíritu ese Santo. yoba ari No muhemu yera queremos ntidushaka twebwe tener gente kugira tampoco abantu convencida kumbure por bemezwa persuasión humana. n'ivyumviro by'abantu Queremos que tú turashaka yuko mismo, wewe como ubwawe como una parte del cuerpo nk'uwugize místico umubiri de w'ibanga wa Cristo, kristo tengas contacto con la ugirana divinidad. ubusabane uhura n'ijuru n'ubumana nuko iba ari imana iba ari umubiri w'ibanga wa kristo Lidie contigo y te muestre iba que ariyo tu espíritu ikurongora ikwereke biciye muri mpemu wayo ko igikorwa no es una obra humana, iri es kirakora una obra ko atari igikorwa uri kurakora atari igikorwa c'umuntu ni igikorwa co mu buryo bw'imwemu ni igikorwa kizanwa na mpemu w'umwami que Dios nos nuko rero ayude, imana idufashe Dios nos abra el entendimiento, imana le itwungura pido gutahura disculpas, kandi ndasabye munyihanganire ndasabye imbabazi rebera hosebe nkamene peresi kuko ndamutwaye kano kanya ariko ndiko ndabikora kugira ngo ntange umuco kuri bene data yuko tutahagaritse igikorwa c'imana kuko igikorwa c'imana giterezwa kubandanya nk'uko mwebwe mukibona ariko ubu gifise ububasha budasanzwe uko twegereza cyane umwami kandi uko tengamos un contacto uko mayor duhura con la cyane n'ubumana n'ijuru ni nako n'igikorwa kizoba cagutse igikorwa uzokora mu gikorwa c'imana urongowe cyane n'umwami ni vyiza imana duhezagire munyihanganire kwa na kano kanya nagutwaye ariko uyu munsi niyo ndwi ya mbere de este ciclo yino ntambuko munyihanganire kuko mu ntambuko iheze ntabwo nibutse ibyo nari shishikajwe urya w'imana sinibutse kubabwira yuko twari ko turasozera ino ntambuko ko turiko turatangura ino yindi muri ino ndwi nshasha ariko ubu ndiko ndababwira yuko ino ndwi ino ntambuko yatanguye ku wa mbere tariki 18 z'ukwa kane izorangira mu kwa gatandatu itariki 19 z'ukwa gatandatu kuw'imana izorangirana n'isabukuru y'amavuka y'umuvugishwa ariko kubera ko atazoba ari kuw'imana twaciye tuyegeza imbere kugeza kuw'imana
w'iyo ndwi unos hermanos fueron a bene data Belice, bagiye muri Belize empezaron a batangura dar a conocer el mensaje. kumenyekanisha ¿Qué dijo el ubutumwa hermano mbega William? niki William yavuze ¿Quieren ustedes saber si hay murashaka simiente kumenya en un yuko lugar? hari Lleve imbuto mu la kibanza palabra. runaka muhajana ijambo Denle la palabra nimubahe ijambo y ustedes verán si hay namwe simiente, muzobona namba hari que es de imbuto Dios, uw'Imana va a responder azokwitaba a la voz de Dios. ijwi ry'Imana Miren que unos hermanos murumva de ko Guatemala bene data bo y muri Guatemala de México hamwe no muri Mexique bagiye hariya Belize, empezaron baja muri a dar la Belize palabra, batangura miren gutanga ustedes, ijambo hubo murabe respuesta. harabaye inyishu yo después como me kandi dijeron unos hermanos, nk'uko mira, lo que mwenda pasa tumwe es que es un yambwiye país que ati tiene ni igihugu una zona que habla kirimwo inglés, akarere una zona que k'abavuga habla un icongereza poco, hamwe que hablan n'abandi inglés y bavuga español icongereza hamwe ni Entonces, Espanyol yo le pedí nuko rero naciye favor a nsaba nuestro hermano mwene data Bruno Harden Cooper, Harde que le Coupe dije, Bruno, ¿por qué tú que hablas los dos ati we idiomas, kuvuga izo ndimi no zibiri vas allí? ati woja hariya Seguro que del kuko mu lado de by'ukuri los hermanos que hablan ku inglés, ruhande rwa bene data bavuga también icongereza van a haber gente que hazobaho van a n'abantu responder. nabo nyene bazokwitaba Hermano Bruno mwene data fue, Bruno y ahí se yaragiye establecieron aho haciye tres grupos haboneka que ya se imigwi están itatu reuniendo. ubu Y bakoraniye vean hamwe ustedes, rero mwitegereze ya ellos hasta levantaron Bo, una ofrenda para la carpa y baratanguye no aparecieron gutanga amashikanwa en ku el ihema grupo ndetse de los que están cooperando harabonetse con la Carpa n'umugwi Catedral. w'abariko baraterera ihema rinini Carpa Cathedrale Todo trabajo que usted igikorwa haga para cose el wewe Señor ukorera no es en umwami vano. ntabwo ari ic'imfa gusa Cualquier persona buri muntu uwo ari we wese que haga un trabajo para akora Dios, que lo igikorwa haga agikoreye con amor, Imana con agikorana gozo, urukundo n'umunezero tendrá recompensa ivyo del Señor. azobironkera ingero n'umwami Por lo tanto, kubw'ivyo rero siga adelante mubandanye colaborando. muja imbere Si mukora usted ha sido llamado, mwebwe naba sea del mwarahamagawe grupo, sea del mukaba grupo que sea, umugwi uwo ari wo wose umugwi uwo ari wo siéntase wose privilegiado mwumve mwaratewe de que Dios iteka lo haya ko Imana llamado yaguhamagaye para que usted kugira ngo wewe dé gracias a Dios que lo ushimire llamó. Imana ko yaguhamagaye Y que usted pueda kandi ko hacer wewe algo para ushobora Dios, gukorera haga ikintu todo lo Imana que pueda, ukora ibintu porque byose ningún ushobora trabajo para el kuko Señor nta es gikorwa en na vano. kimwe c'umwami ari ic'imfa gusa Yo quería, nashaka y estoy quitando bastante ndiko tiempo a ndatwara José umwanya Benjamín munini Pérez, pero Jose quiero Benjamín contarles Perez ariko ndashaka kubabwira hermana inkuru ya mushiki wacu umwe hageze umunsi arambwira ati mwenda atamigere sabe que en este hogar turazi yuko donde mwa yo runo rugo estoy, jewe la ndimwo única umwe persona rudende umuntu umwe rudende ngaha que está que no la única persona que umuntu ha umwe conocido rudende al Señor yamenye soy yo. umwami ni jewe gusa Todos mis hijos, abana ninguno banje bose mío, nta ni las n'umwe esposas de yaba ellos, n'umugore ni nadie, sino yo yaba sola. n'umugabo nta n'umwe atari jewe Entonces, los jenyene sábados se nuko rero kuwa reúnen gatandatu bo allí, barakorana yo les hariya atiendo como mamá. ndabitaho nka Pero mama veo wabo ahí ariko ellos en nkababona fiestas, bari mu minsi cantando, mikuru yo veo baririmba ahí nkababona a ellos, porque son muy unidos, kuko se babunze juntan todos, ubumwe bose bakaja hamwe comienzan a- bagatangura ellos allí en su bagatangura fiesta. ngaha mu minsi mikuru Y yo me yabo encierro allá en nanje el nkaca rincón ngenda de nkiyugarana rodillas, nkapfukama ay, ay, nkarira llorar y nkarira llorar, nkarira llorar, nkarira Señor, nkarira ¿cómo es mwami posible? bishoboka gute Entonces, yo Nuko le digo, entonces, naramubwiye la ati, única triste allí en la casa eres umuntu usted. ababaye cyane muri iyo nzu ni La wewe única. niwe Hermanito, umwe usted va a rudende tener namubwiye que ati cambiar mushiki esa wacu posición. gutereza guhindura ico kibanza Y ella sale ahí, se kandi limpia nawe las arabizi lágrimas, arihanagura atiende, y amosozi vuelve otra vez akabitaho a hanyuma llevar con todo akongera el kubaririra mushiki Usted wacu no está feliz wewe porque el ntunezerewe Señor la ko escogió a umwami usted yagutoranije para wewe conocer su kugira ngo misterio y umenye para conocer ibanga su gloria. ryiwe Está no kumenya feliz o no ubwiza está bwiwe feliz? mbega uranezerewe canke Está ntunezerewe contenta. urahimbawe Entonces, Nuko la rero, más contenta que umuntu debe haber anezerewe ahí es cyane usted. yatereza kuba muri urwo rugo yari wewe Así que usted nuko rero cambie wewe de actitud. hindura inyifato Estén ellos allí, usted les llega y le dice, wewe mira, ushitse ubashitse ngo babwiye ati ubabwire umunezero ufise ati umuntu anezerewe kandi ahimbawe cyane ni jewe kuko mfise umwami iyo mfise umwami mfise ubugingo budashira kandi ndafise umunezero mu mutima wanjye ati ndiko ndaririmba jewe ndiko ndaririmba mpimbaza umwami
unezerwe hanyuma ugende hanze ubandanye uvuga ati unezerewe cyane ni jewe kuko mfise umwami. Hindura inyifato wewe, hindura inyifato unezerwe kuko umwami yaguhamagaye, kuko wewe uzosanga ari we wenyene ushavuye kandi ari wowe ufise umwami. Mbega wari ukwiye kubihindura ugahimbaza Imana ukashemagiza Imana kubera Imana yagutoranije kugira ngo ukorere Imana. Kora ibishoboka byose ushobora gukora mu bwami bw'Imana, kuko ntago kwana kimwe cy'umwami ari icipfa gusa. Nuko rero Imana duhezagire, kandi ndasaba mwenda Hosebe Nkamine Perez ko yonyihanganira ku kano kanya, ariko byari bikenewe ko mbwira bene data ati yabagenzi Miguel nta rimwe yigeze ahagarika igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana giterezwa kubandanya imbere kugeza dushitse mu gihagararo cy'umuntu ashitse. Hosebe Nkamine Perez amenye yuko ibyo ari uko bimeze. Nuko rero Imana duhezagire, kandi mubandanye imbere bene data. Turakira hamwe natwe Hosebe Nkamine Perez wa Puerto Rico. Amen, amen. Amen, 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 amen. Gloria a Dios. Imana ishimwe. Ya allí nos mostró el hermano. Aha yatweretse mu data William mu buryo buboneka neza ibanga ry'uwo mumarayika. Ese es el misterio que ustedes ven. Niryo banga mwebwe mubona mu byeshuro Yohana, kandi uhereye mu byeshuro Yohana aho atangura ugushiruka ku byeshuro Yohana, Imana yahaye kugira ngo yereke abagorane biwe biterezwa kubaho vuba, akabitangaza akabibwira Yohana, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Bitangurira ku murongo wa mbere yerekana ko uguhishurirwa ko mu byeshuro Yohana ari uguhishurirwa kwa marayika w'umwami. Hanyuma ku murongo wa gatatu haravuga ngo harahiriwe uwusoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana. Bisobanura yuko ubutumwa uyu mumarayika yazanye ari ubuvugishwa, kandi nambara ubuvugishwa nuko rero no mumarayika itereza kuba umuvugishwa, kandi ni umuvugishwa wa nyuma w'Imana. Umuvugishwa wa nyuma yarungitswe mu bavugishwa bakomakomeye ndwi b'ibiringo ndwi, we agaragara nk'uw'indwi. Turamaze kumumenya kubw'ubutumwa yatuzaniye mu data William, Adamu, Seti, Nowa, Aburahamu, Mose, Yesu, hamwe na marayika w'umwami Yesu Kristo ari we muvugishwa w'indwi w'ikiringo. Kandi hamwe n'uwo muvugishwa haza ubutumwa bwa nyuma bw'Imana kugira ngo butegure ishengero, kugira ngo rishobore guhindurwa no kunyakugwa no kuzamurwa. Ariko nk'uko nariko ndabibereka mu ntango, igihe twatangura igikorana, igihe natangura hanyuma nkaca nkurikirwa akabaca bandanya Revera Hosebe Nkamine Perez, mwebwe murabibona hariya yuko ivyo mwami yavuze hariya ari uko wenyene ubwiwe niwe yashize mu ishengero burya bukozi, kandi burya bukozi bwamye bugaragara mu ishengero rya Kristo uhereye kuva rigitangura. Mwe murabona nk'ingene Petero hariya yakoreshejwe mu buryo budasanzwe, ariko hanyuma haje Pawulo. Murabona ni ubukozi nabwo nyene bw'ubuvugishwa, kandi ijambo ryatereza kuvuga mu gihe ca Irene, ndetse no muri bumwe muri ivyo bikoresho aho Mpwemu Yera niho yarari avuga iryo jambo. Uko niko vyanabaye kugeza no kuri marayika ntumwa w'indwi ari wari umuvugishwa integuza. Murabona mbega ninde yamye akora ivyo? Ni Mpwemu Yera hagati mu ishengero ryiwe, ntiyigeze aheba ishengero ryiwe. Buri gihe yagiye atanga byinshi, atanga abavugishwa benshi kugeza ashatse ku nteguza. Mbega integuza yariko iratwereka iki?
aho yariko iratwereka ibanga rikomeye rya marayika yari kuza, kuko marayika yari kuza niwe yari kategurira inzira, kandi namba yari kategurira inzira uwo mumarayika yari kateguriza no kuza kwa kabiri k'umwami. Nuko rero igihe yigaragaza mpwemu yera nk'ukuza kwa kabiri k'umwami, nuko rero aho abarika tuzanira ubutumwa bwa nyuma aribwo bwegeranya abatoranijwe. Ntabwo hazogaragara iyindi ntumwa kugira ngo yegeranye abatoranijwe, kuko abatoranijwe baregeranijwe n'ubutumwa bwa marayika yarungitswe n'ijwi rirenganye nzamba kugira ngo yegeranye abatoranijwe. Nuko rero ico umwami aturungikira, ariko mpwemu yera azoreka ishengero, oya ntazodusiga nk'imfuvyi. Hatabaye buno bukozi nyene ngaha mu ishengero ry'umwami, nk'uko mwe mubona hariya mu gitabo muri rya mirongo nariko ndabasomera, we nyene ubwiwe niwe yishiriyeho ubwo bukozi bwamye buhibereye. Yavuze ngo kugira ngo ishengero ryubakwe. Murabona yuko ubwo bukozi burafise impamvu ubwo bukozi butegerezwa kuba buri ngaho kugira ngo hubakwe, nk'uko rirya jambo yarikoresheje hariya, nka rirya jambo nyene yakoresheje hariya. Reka turabe ngaha yavuze yuko avuga ngo ni ukugira ngo atunganye abera. Turakeneye gutunganywa, kandi aha n'igihe tuzogera ku guhindurwa no kunyakugwa kubw'igikorwa c'ubukozi. Ni ukugira ngo umubiri wanga wa Kristo wubakwe. Ntibishobora kuba biciye mu kubakwa k'umuntu canke kubw'ivyiyumviro vy'umuntu canke ivyiyumviro twe twaba dufise. Bitegerezwa kuzanwa no guhishurirwa kw'Imana. Nuko rero nico gituma arungika kandi akagomeza ubwo bukozi mw'ishengero ryiwe. Ubwo bukozi bukaguma ngaho kugeza ngaha arabitubwira, aha arabitubwira mu buryo bufoboye, kugeza twese dushitse. Murabona, ni ukugira ngo umubiri wanga wa Kristo wubakwe kugeza twese dushitse ku kugiranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugero rw'ubwinshi bwo kunegesera kwa Kristo. Ni ukuvuga ngo tutaragera ngaho ubwo bukozi burabandanya, kuko uwatanguje ico gikorwa ari wari mpwemu w'umwami. Kristo arungika mpwemu wiwe, ntabwo azokirangiza tutarashika muri uko gutunganywa. Nuko rero ntabwo ari ubundi butumwa, ni bwa butumwa nyene, kandi ni mpwemu yera wa wundi nyene akoresha ijambo kugira ngo yubake ishengero ry'umwami. Nditeza yuko umwami aduhishurira rino banga, aba ari Imana igendera twugururira ugutahura, kandi igendera tumenyesha yuko itadusize nk'imfuvyi, ariko ko rino jambo uyu mpwemu wa Kristo hamwe n'ubu bukozi ko bahari. Abapasitori barakenewe, ubukozi bw'abapasitori burakenewe. Ibyo ngaha William ariko aratubwira nuko twebwe dushobora kwitwararika ubwa mbere na mbere ukwigenzura, tukagenzura ubuzima bwacu hamwe n'umwiteguro. Nabyo nyene abapasitori nabo nyene batereza gushimikirako mu mashengero yabo. Harakenewe ubukozi bw'abigisha, abavuga butumwa. Ego kuko igikorwa c'Imana n'igihagarara kirabandanya mu bindi bintu byose, ariko muri kano kanya
ijambo ry'ubuvugishwa ryahanuwe ririko riraduhanura ridushimangirira ritwigisha ko twategerezwa kwitwararika cyane ukwigenzura kwacu imbere y'Imana kuko twashitse mu gihe cyo kwitegura kwacu kugira ngo tugende, kandi ijambo ryahanuwe, ijambo ry'ubuvugishwa ritegerezwa kuba rihari, rikaba riri hagati mu ishengero kugeza dushitse mu gihagararo c'umwuzuro wa Kristo. Mwabibonye ngaho, iryo ni ijambo ry'Imana. Nuko rero mbega ababigisha barakenewe, abo bavugabutumwa barakenewe, abo bungera, abapasiteri barakenewe, harakenewe n'ubukozi bw'ubuvugishwa bw'ubuhanuzi, harakenewe n'ubukozi bw'intumwa. ubwo bukozi bwose ni mpwemu yera niwe akorera mu ishengero ryiwe. hazoba abantu batazovyemera, batazobibona nk'uko biri muri Bibiliya, ariko bakazobona mu bundi buryo, kuko bazokwiyumvira yuko ubu hatagikenewe ikintu na kimwe muri ibyo, yuko bamaze kuronka ibihagije mu buryo bwa kimuntu, ingene botegura ishengero, kandi mu buryo bwa kimuntu ntibishoboka. wewe utegerezwa kurondera uburongozi bwa mpwemu yera kandi kumviriza ijwi ry'umwami, ukumviriza ijwi ry'umwami. ese Imana yaduhezagira, Imana ikadufasha, kuko uyu munsi wabaye umunsi w'ingirakamaro cyane. mbega mwe ntimwiyumvira yuko, ntimwiyumvire ngo turiko turahagarika, oya, ntituriko turahagarika ikintu na kimwe. twebwe turi mu cyumba cyo hejuru, turiko turigenzura, kuko turiko turabona yuko vuba haje rino sezerano ry'umuzuko bapfuye bizera Kristo no guhindurwa kwacu. Ibyo biregereje cyane. Nuko rero reka duha agaciro ibintu by'ingirakamaro cyane. Dutegerezwa gushira ku ruhande inyifato yacu, hanyuma tugakurikiza impanuro z'umwami. Nditeza yuko mpwemu yera aduhishurira ibisigaye muri ibi byose. ese Imana yoduhezagira. kuri jewe wari umunezero cyane kuri uno munsi gushobora gusangira namwe ibi byose, kuko turi mu gihe cy'ingirakamaro cyane. twirinde kuvuga ikintu tudatahura, ntituvuge ikintu tugwanya umuntu n'umwe muri bene data, ikintu na kimwe, ariko dusaba Imana kugira ngo icyo tudatahura ubu, Imana itwungura gutahura kugira ngo tuzogitahure, kugira ngo tuzoshobore kuba mu migisha y'umwuzuro w'umwami. aho twebwe turafise bene data bo muri Amerika Latine, bose bariko barashishikazwa, bose bariko baripfuza kugira ino migisha. bene data bose barakunda umwami kandi barakundira isezerano, kuko umwami ariko aratwereka ingene twebwe dukwiye kuronka ano masezerano y'umwami. ese Imana yabahezagira, kandi ndasigana hamwe natwe aha mwe data mukundwa pasiteri, umuntu adasanzwe Imana yaduhaye hano, kandi Imana ibandanye kumukoresha mu buryo bukomeye cyane ngaha muri Monterey, nk'uko Mudata William yavuze mu byanditswe twariko turabona hariya. Monterey ni ihanga ryanje, ntimwabyumvise? Amen. Icanditswe ngaho, ndafise hariho ibitabo byinshi mu nyigisho ahantu Mudata William ariko ariga, nuko ngaho agaca yandika ngo Monterey ihanga ryanje. murabona ibyo birafise icyo bisobanura gikomeye cyane kuri twebwe, ko yafata Monterey
nk'ihanga ryiwe. Ni byiza ese Imana yoduhezagira, reka turungikire bino bitabo byose mwene data Jose Benkamene Perez kugira ngo we abone inyigisho zose ziri ngaho, kumbure azoshobora ngaho gutangura kuduha ubumenyi bwinshi bw'ibi byose mwene data William yanditse muri kino gitabo. Dufise nk'ibitabo 8 canke 10 canke ibirenga. Turafise agapake k'ibitabo, nuko tuzobimurungikira we kugira ngo azoshobore kubikuramwo ibintu byose bikenewe kubwo mugisha w'ihanga ryose ry'Imana. Imana yabihezagire cyane, Imana iguhezagire mwene data Epifani mu buryo budasanzwe. Murakoze cyane bene data.